Imbere yuko tubabwira amanyanga yakozwe mu gukota ibigega be no kugura imiti yica udukoko, reka tubanze tugaruke ku bijanye no kurungika ibifungurwa mu gihugu ca Zambia. Nkuko twabibabwiye mu makuru yacu yejo, mu cegeranyo ca ANAGESSA cyo kuwa 30 Kigarama 2025 handitseko ko hakoreshejwe amafaranga arenga imiliyaridi 2.5. Ariko wararongoye umugwi w'amahujejwe ibibazo vy'uburimyi n'ubworozi mu nama nshingamateka we yavuze ko mu vyo yahawe handitse ko hakoreshejwe imiliyoni 800 zirenga gato hari mu ntango z'ukwezi kwa Ntwarante 2025. Ayakoreshejwe byarungitswe muri Zambia yabaye 871,728,000. Aha umuntu aribaza aho uwo muri yari durenga wagiye. Tugaruke mu vy'imiti hamwe n'ibigega. Muri ANAGESSA bavuga ko amafaranga yose yakoreshejwe mu gukota ibigega gushika kwa 19 Ntwarante 2025 yababa imiliyoni 565. Ibiharuro ariko vyatanzwe na wa mugwi w'inama nshingamateka naho bihuriye n'ivyo biheruka gushikirizwa n'urwego ntwaro rwa ANAGESSA. Burya kubera igikorwa cyari gishasha henshi yaraho bakose na cyane cyane amastoke twavuga ko ari ay'uburere nka regional ari bita regional n'ahandi hatari hake barakotesheje amastoke yakose ibigega ni 205,700,000. Ikibazo umuntu yibaza ni ingene ayo mafaranga yigwije inshuro zirenga zibiri zose mu kiringo kidashika indwi zitatu. Ahandi hagaragaye ubunyonyezi ni mu bijanye n'imiti yica udukoko yaguzwe ngo ikingira uwo mwimbu. Yaguzwe imiti yica ubukoko ni 2,883,445,000. Ayo mafaranga uyo mugwi w'amaho urayahuriza ko na ANAGESSA nkuko bigaragarira mu cegeranyo giheruka. Ariko haragahaze ni ku miti bavuga ko baguze ngo izikoreshwe mu gutunganya ibigega bizokwakira umwimbu wa mbere w'umwaka wa 2025. Nkuko tubisoma mu cegeranyo ANAGESSA yagize muri Kigarama 2025 handitse koko hakoreshejwe amafaranga imiliyoni 2,400,000. Ariko igitangaje iyo miti y'imiliyoni 2 bavuga ko yungurujwe ku mafaranga arenga imiliyoni 48. Bisigura ko ayo kunguruza asumba inshuro 24 zose ikiguzi c'iyo miti. Aha ntitwokwibagira ayandi manyanga agaragarira mu kwita amazina dasa. Ikintu kimwe cakozwe ngo bikunde berekane ko amahera yakoreshejwe ico yagenewe. Nk'akarorero hamwe bandika ko kwimura uwo mwimbu vyose hamwe vyatwaye hafi miliyaridi 5, ariko ugasanga hari ahandi bagiye barandika ayandi mafaranga yakoreshejwe mu vyo kwimura nyene uwo mwimbu. Nko mu Gitoro bavuga ko cakoreshejwe mu kwimura ivyo bigori hamwe n'ibindi bikoresho vyankenerwa caguzwe amafaranga arenga miliyoni 100 kandi zari zaharuwe mu buryo bwakoreshejwe muri rusangi. Aha mwomenya ko muri ico cegeranyo gishasha ca ANAGESSA bavuga ko ico kigo cungutse amafaranga miliyaridi 200 mu mwaka wa 2024. Iba ariko bikaba bisa n'ibinyoma kuko bitumvikana ingene umuntu yokunguka amafaranga ngana uko kose ariko akananirwa no kuriha abaheraniye ku vyo bamuhaye kw'ideni. ANAGESSA hari amahera itarahiza kuriha baratubwiye na cyane cyane nk'abo bakoteye amastock ububiko. Hariho n'ibindi bikoresho byo byarahawe ANAGESSA bitararihwa, ari naho twabishize mu karongo gatukura kuko ngo baheraniye bene gihugu babahaye ibyo bintu 9,851,183,657.